Yesu yaravuze ati nijewe mutima w'ubugingo kandi niyeko ntazosonza kandi unyeko wese ntazonyotegwa azokwamaho ibihe byose. Yesu yaravuze ati nijewe mutima w'ubugingo kandi niyeko ntazosonza kandi unyeko wese ntazonyotegwa azokwamaho ibihe byose. Nimuze twegere Yesu atugaburire turye tunywe dushire inzara n'inyota tugire inkomezi tubandanye urugendo kugira ngo tuzorurangize amahoro. Nimuze twegere Yesu atugaburire turye tunywe dushire inzara n'inyota tugire inkomezi tubandanye urugendo kugira ngo tuzorurangize amahoro. Abatari baramenye yuko ari we Kristo babazanya bati ibyatubwiye nibiki uwo yashobora kuduha umubiri turye yiyitande kwa ruza rumwe mwene Yosefu. Abatari baramenye yuko ari we Kristo babazanya bati mbega ibyatubwiye nibiki uwo yashobora kuduha umubiri turye yiyitande kwa tuza rumwe mwene Yosefu. Nimuze twegere Yesu atugaburire turye tunywe dushire inzara n'inyota tugire inkomezi tubandanye urugendo kugira ngo tuzorurangize amahoro. Nimuze twegere Yesu atugaburire turye tunywe dushire inzara n'inyota tugire inkomezi tubandanye urugendo kugira ngo tuzorurangize amahoro.
data nimuze twizere Kristo n'amajambo yiwe kuko yaravuze ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo ntawe uzoshika kuri data namujanye bene data nimuze twizere Kristo n'amajambo yiwe kuko yaravuze ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo ntawe uzoshika kuri data namujanye nimuze twegere Yesu atugaburire turye tunywe dushire inzara n'inyota tugire inkomezi tubandanye urugendo kugira ngo tuze rurangiza amahoro nimuze twegere Yesu atugaburire turye tunywe dushire inzara n'inyota tugire inkomezi tubandanye urugendo kugira ngo tuze rurangiza amahoro nimuze twegere Yesu atugaburire turye tunywe dushire inzara n'inyota tugire inkomezi tubandanye urugendo kugira ngo tuze